Night Comedy. Abakunzi ba Buja Night Comedy ndabaramukije ko mutavuga Tuzo first of all turagushimiye cyane kubona waje witabiriye ubutumire bwa Buja Night Comedy. First of all imbere yuko ndakubaza byinshi ndashaka kubaza wowe nka Mutuzo ngerageje kuraba icyumviro cya Buja Night Comedy ukicyumva wacakiriye gute ukibona gute mbega Mutuzo rekora fasha iki kugira ngo Buja Night Comedy itere imbere. Buja Night Comedy ni project ikomeye cyane nkuko nama ndabivuga uwo no mugambi ukwiye gushikirwa ni umugambi ukwiye kuzana abanyamitari ukazana par exemple ukazana Nzovu na Yaga bizoshoboka navyo turavyizeye. Byose bitangura buke buke nucika intege abantu bose batangura ataco bafise no kuvuka tuvuka ataco dufise. Thank you so much. Ni henshi cyane nagiye ndabona izina Mutuzo kuva ngitangura gukoresha imbuga ngurukana bumenyi na cyane cyane maze kuza ngaha i Bujumbura. Mbega twumvise Mutuzo na yahe mazina ari kuri karangamuntu yahawe n'abavyeyi? Ku mazina yanje nitwa Nishimwe Jean Shadrack. Namazina nkunda kwibagira gose kuko benshi bamamagara Mutuzo abandi bakamamagara Mutuzina abandi bakamamagara engineer ariko ibintu byo kwita engineer nibyo cyangwa sibyo? Nibyo cyane. Thank you so much. Tuvuze Mutuzo ku muntu yaje ngaha cyangwa ariko adukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi atari bwumve Mutuzo cyangwa yaho urabona isi era Mutuzo. Tuvuze Mutuzo twumve iki? Twumve nde akora iki? Tuvuze Mutuzo urashobora kumva umuhanuzi. Ndahanura naramiye abantu benshi batandukanye mu mastori nagiye nandika benshi bamenye biciye mu mastori. Point de définition yanje ni story. Amastori parti ya mbere gushika kuri parti ya nyuma ndabavugira ibintu abantu bari mu rukundo ndabavugira ibintu abantu mucana inyuma ndabavugira ibintu abantu muvangana iruhande yuko izina Mutuzo ryatanguriye mu ma stories ibyo wagiye watubwiye wagiye urandika mbega izina Mutuzo rihera mu stories canke hari n'ibindi byinshi cyane biri ku izina Mutuzo? Ndumuna atuje cyane murabibona ndatinya na Republic ngana abati. Thank you so much. Ni Mutuzo tuzi nka CEO wa Mutuzo Studio na Mutuzo Imprimerie. Mbega ko bitaba vyoroshe rumujene kugira ngo utanguze projet na cyane cyane projet ibisaba imitahe mbega vyavuye muri ama stories nivyo vyaguhaye mutahe mbega gurishije itongo mbega vyagenze gute kugira ngo Mutuzo yumvire acimbo cyo gutaguza Mutuzo Imprimerie cyangwa se Mutuzo Studio? Je natanguye projet ya Mutuzo Studio nayitanguye mse appareil imwe neza nayiguriye studio nayiguze kugira niryohere ariko se Burundi yarazi arabizi reka ndanamushimire ne wa mbere twatanguranye projet ya studio newe yamaye amatwi yo dukora uko nuko ndayimushimira cyane. Natanguye bisa appareil imwe nayiguze nko kwiryohera kugira nze ndafata udufoto dutandukanye amayera nari muri Wanixbet. Ariko ari ibintu abantu bateye imbere azumva ngo natanguye restaurant ngo mfise ngo rutetero umwe gumuceri ngo natanguye ngo restaurant ijya ni motivation. Ariko twemere yuko Mutuzo yabitanguye nko kwiryohera amabihinduka akazi cyangwa yabitanguye nk'akazi mugabo abihera mu abitangura nyene bisanzwe ibintu vya hato na hato. Nabitanguye nko kwiryohera kandi projet yose iryoha utanguye nko kwiryohera ntuze ukore projet uyizeye kinyungu samples kuko ishobora guhomba uzoyishire muri imprep mu bintu utateguye nimba ari projet zo guha amafaranga
imba ari projet utanga uyu munsi ntuzoharure ko ari izo gutuma uzoharure projet itangura ufise indi mitari kujya kuntu umuntu avuga ngo natanguje farumasi ufise ikinini kimwe bro gura ikinini kimwe uje ajya muri ville uko ikibanza cya Emilio urondere umukozi yazo gukorera urondere ibintu bitandukanye amanifu ibiki zoza ko market zirita mu nyuma. Thank you so much. Abantu benshi bariko baradukurikirana baba jene na cyane baba bavuga ati jewe ndakeneye gutera imbere ariko simbona neza imitaro ugasanga kubwira ati jewe ndafise idea cyangwa ndafise project kanaka ariko simbona neza imitahe yo gutanguza project yanje aho yova ariko ugasanga atanguye buke yoduga cyangwa ugasanga abicishije mu yindi nzira vyokunda ko iyo project yiwe ashobora kuyikora nka Mutuzo novuga ngo yahereye mu stories aragenda icyumviro cyo kwiryohera araduga aragera kuri project nizihe manuro yoshobora guha ubwo gwaruka abo bajene bashobora kuba bafise project ariko atabona neza imitahe yo gukora iyo project aho ashobora kuyikora. Ikintu no guhanura cyambere irinde gukora project uri mu buzima bw'indoto zawe wantaho irinde gukora project uri mu buzima bw'indoto zawe uri mu buzima ushaka kuba yego nk'ubunye zashaka kuzokwambura neza ariko ntushobora gukora project mu gihe winjiza 100,000 wambarira 100,000 ico kintu ubu uri mu buzima bw'indoto zawe bizokwicira project icya kabiri kora project utiteze kwemeza abantu reka muri project ya 500 million atana 100 million office uzobishaka gutwemeza ego tuzobona ku isa amafaranga mugabo kuri ne ukuzi nkizikera ubwo bireha ubuzima bw'indoto zawe ububayemo birakwicira kazoza bikakuryohera kazoza kuri uyu munsi tukabona uryohewe kumva utagira akazoza ukabona umuntu yambaye neza yasobetse bimeze neza asohokera Kiriri Garden ya mama Wimbi Beach ajya muri Cibitoke Sama ajya muri Bujana Night Comedy ajya kwa Kigingi kugira twemeze bafite amafaranga ariko ugasanga kazoza kiwe. Merci beaucoup. Turafise Mutuzo yagize hava nagera kugera yaho yuguruza Mutuzo Studio, Mutuzo Imprimerie. Mbega nka Mutuzo hari akamaro afitiye abajene, mbega Mutuzo Studio hari abajene yo bimaze guha akazi, hari abo bimaze gukura yo bimaze kurera nka studio ifotora cyagira iki yo bimaze kwigisha ikabakuza ikabageza kure kuburyo bwashaka kuvuga bati turashimiye Mutuzo cyangwa turashimiye Mutuzo Studio yaduhaye akazi yatwigishije yadufashije gutera intambwe. Ego cyane mu bisanzwe tudatanga akazi kandi nanje ndumukozi kandi ndumukoresha mu bisanzwe ise nta muntu atari umukozi ikibi cyambere ni gutinya kwitwa umukozi yego nanje ndumukozi ukora iki ndakora akazi thank you so much. Mbega none Mutuzo wavuze ngo wahereye azero hari aho ugeze petetre yuko hari naho wifuza kuzoshika ko wabitanguye nko kwiryohera ubu urabona ko washitse cyane hari yindi migambi igiye itandukanye mvuga uti je nka Mutuzo je nka CEO wa Mutuzo Studio hari migambi myinshi iyo migambi yo bihari akazi nagatanguye nko kwiryohera kandi n'ubundi acagakora nko kwiryohera akazi nagatanguye nk'umukozi kandi n'ubundi acitwa umukozi n'ubura carabandana ego umuntu navuga ati ndi umubosi Mutuzo Studio tuca twuga umuntu navuga ati ndi umubosi Mutuzo Imprimerie no cyanuga thank you wanawe nabitahuye hari ijambo ukunze kuvuga cyane ngo urizera cyane ngo wizera cyane ibitaboneka gusumba ibiboneka ariko je nizera ibiboneka kubera iki Mutuzo yizera ibitaboneka gusumba ibiboneka
ibiboneka barashobora kubiroga bashobora kubiroga mugabo bitaboneka bizimana ku kantu niko ibiboneka barashobora kubihunga barashobora kubiroga ibiboneka barashobora gupfa ariko ibitaboneka byo byamwa ariko nk'ubu ntutubeshe uripfuza imodoka ni bya bitaboneka nakubwiye ndabironka gusa birahari biri mu ndoto ziwawe ni bitaboneka nibyo nizeye merci beaucoup tugushimire cyane hari abariko baradukurikirana bafise ibibazo ibi na biriya ariko imbere yuko tubaha akanya peut-être yuko ushobora gusanga hari akajambo akacanke kariya mutuzo yoba yifuza gushikiriza cyane ugasanga hari icyo wari witize ko tukubaza tutakubajije akanya naki wawe ugire icyo ushikirije abari ngaha muri rusange kivuye ku mutima wawe. icyo nabashikiriza ni ugukora cyane, kora akazi ugakunze, kora akazi kagushimisha, ntukora akazi si ushimishwa n'umushahara. Akazi ushimishwa n'umushahara nubwo guhemba 1 million ako kazi takiryohererwa bro, gahebe ujye gukora akazi kakuryohera. Icya kabiri, kutaba mu buzima bw'indoto zawe. Ubuzima bw'indoto zawe uzobushikamo. Imyaka ni myinshi kandi imyaka itubikiye, akazoza katubikiye byinshi. Niyo mpamvu twokura tukiri bato. Turi abajene benshi, abajene bakurikira, abajene benshi nibo baza muri Buja Night Comedy. Of course. Nawe urakeneye kongereza ingufu kugira haza abasaza. Mbega hamutuzagiye gukora iki kugira ngo Buja Night Comedy ibandanye itera imbere gusumba ahindi? Nk'ubu bavuga ati tuzane Nzovu na Yaka. Ndakwemerera. Merci beaucoup ladies and gentlemen, abantu muri ko murakurikirana The Star Stories. Urashobora kufisa ikibazo iki canke kiriya wamanye canke bagize kuri uno munsi kubijanye n'umutumire wacu ariwe Mutuzo. Akanya nakiwanyu ufise ikibazo arawe kaze yegere ngaha atore micro maze amubaze ikibazo kugira ngo duce duhava dusozera. Hari ufise ikibazo? Hari ufise ikibazo? Yegere ngaha imbahari. Yegera ngaha mu bangutse. Muze mwese kugira ngo ducuruze umwanya umwete. Muze mwese akira micro. Cyane kuma kano kanya Mutuzo ndakuramukiki. Naje ndabaramukije cyane. Yego, hama je nitwa Kanti le Penseur. Ndagukurikirana ku ma platform yawe atandukanye. Ndazi yuko urakorana muri studio kabano ukagira na imprimerie iteye imbere cyane kandi ngaha mu gisagara mbese no mu gihugu cyose. Ariko warigeze gucisha ikintu kuri Facebook uvuga ngo DJ wo ngaha mu Burundi ko asavye ubwene gihugu mu Rwanda, nawe urashaka kuzana umunyarwanda kazi ngaha mu Burundi. Ibintu bira tradinga cyane kuri Facebook. Eske washaka kuvugwa kuri Facebook canke nyene wari fise indoto zo kumuzana? Eske nyamba washaka kumuzana, nibaza yuko no ngaha mu Burundi bahari bo bikora bijya bintu. Nyamba washaka kugira trading kugira ngo Mutuzo Studio igire akarere kubera ko utabibandanije kandi je nabibona nka mwaedo publicity nziza cyane. Murakoze cyane. Je nitwa Ndatima Patrick ariko abenshi bazi ku izina rya Shasho Romantique. Sanzwe nkorera muri etage ya 3 munsi ya Mutuzo sanzwe akorera. Akabazo nari mfise igihe mugira ugurura Mutuzo Studio twarumvise yuko uri umugwaruka rumaze kuronka byinshi biciye muri One Expert. Turifuza kumenya mbega Mutuzo One Expert wewe uyifata nk'iki, mbega nirihe bagakoresheje kugira ngo nawe ushobore kuba uri nko muri batanu ba mbere amaze kuronka akantu biciye muri One Expert mugiduze ko ugaruka gwinshi bavuga ko atakintu kirimo kandi ndetse banabipinga. Mwebwe nirihe bagakoresheje kugira ngo ushobore kugira gukura ikintu muri One Expert? Barakoze. Ikibazo cya mbere yabajije ku bijyanye n'umunyarwandakazi abateguye kuzana ngaha mu Burundi kandi nakiwabo. Bon, ajya umunyarwandakazi benshi baramuzi, ni umufotogarafe mwiza cyane yitwa Cyuzuzo Beyonce. Cyuzuzo Beyonce
ndakunda uburyo afotora kandi ndakunda n'uburyo yidandaza. Bon, nanjye ndidandaza ushobora kunshorera. Tuvuze kwidandaza si bijya benshi umunsi bajya badandaza umubiri bajya siba mu bisanzwe umuntu adandaza ubwenge. Aradandaza ubwenge, adandaza isura yiwe, adandaza fizike yiwe. Ni best photographe wo mu Rwanda, ariko turayaga gusa nawe magije cyo kuza mu Burundi atwenga gusa njye ni moyen de publicité nababwiye njye ndi umukozi kandi umukozi utegerezwa gukora moyen zose zishoboka kugira akazi kawe gatera imbere. Je nta kazi nzopfa nkoze nk'umubozi koza nzogakora nk'umukozi. Choose Beyonce ujya ni content niko nobivuga. Mu bisanzwe mu Burundi twebwe turidandaza mugabo tuzi uburyo bwo kwidandazamo. Uburyo bwo kwidandazamo ni bwinshi, utarinze kudandaza umubiri, utarinze kubesha abantu. Shadrack Ndatimana yabajije ku bijyanye na 1xBet, murashobora kumwishyura. 1xBet ni uburyo umuntu ashobora kuryama ari umukene akabyuka ari umukire. Parazari nije do hazard. Nije umugisha nkuko ushobora kuryama ari umukire ukabyuka uri umukire. Narigeze kuryama nakoze agakupo k'amajana 2 gusa byuka nariye 1 million de. Ndavyibuka muri ijya minsi niyo yabaye twiye ubuzima bwanjye. Naciye nkunda 1xBet n'umutima wanje wose. Cyamiga kumenya ibyayo byose gushikisa 1xBet ndayiryohereye kandi nawe ntucike intege. Gusibanga ndakubwira muri 1xBet kora kupo ukinisha amafaranga atakutera stress. Nyimba ufise 1 million nuci twara 1 million ugiye kurondera inyungu. Uko ni kwa kuba mu buzima bw'indoto zawe. Uzogirisha 1 million ushaka imodoka ariko uzoba wipfuje. Kwifuza nacyo ni icyaha. Nyimba ufise 1 million kirisha amafaranga atakutera stress ukinisha na desa 2000 ku buryo bayagize uvuga ati akana kana nanyo yajya ni jojo nari yajya kwibarabara ni gitumbura nari yajya kwibarabara. Ntubite ku mutima gose n'ubuzima ntubite ku mutima gose. Nuko rugero n'umutaga ngo shaka gutunga no gutunga nibanga kandi rikomeye cyane. Merci beaucoup Mutuzo, tugushimiye cyane, dushimire n'abandi badukurikirana muri The Star Stories. Akajambo ka nyuma numva udutekerera utubwira mbega Mutuzo Imprimerie mukora ibiki, mukorera hehe kugira ngo abari ngaha bifuza kuzoza kubandanya bateza imbere Mutuzo bazohagere maze duce dusozera. Bon, Mutuzo Imprimerie ndiko ndagura akarere kugira ntange akazi ku bajene. Icyifuzo cyanje ni ugukora nkorana n'abandi kandi nkatera imbere. Hariho n'abandi bantu bako baratera imbere. Burya witeje imbere uri umuntu yego wotunga 1 milliard none upfuye iyo 1 milliard izoja irifuke. Nyimba uriko uratera imbere rondera abandi bantu nka 5 batera imbere ku bwawe ku buryo nubwo uzohomba wewe bazokuzamura. Nawe witeje imbere niwahomba abantu bose bazovuga ati ujya yarigunga ujya nacyo yatumariye. Nubwo uzopfa bazovuga ati nagenda. Umugambi uzopfa ufise umutima mwiza, imodoka zizoguherekeza, ntuzopfa nk'imbwa. Of course uzokoma wibuka. Niyo mpamvu uriko uratera imbere nubwo ufise 100,000 muri izo 100,000 ashobora guha akazi undi muntu yakwinjiza 1,000. Nimba ufise akazi winjiza 1 million undi muntu ashobora kwinjiza 100,000 ku bwawe. Nimba ufise akazi winjiza 10 million undi muntu ashobora kwinjiza 1 million ku bwawe. Nubika amafaranga kuri konti. Abajene dukeneye akazi turi benshi. Nanjye ubwanje ari akazi shaka
umpaye akazi nogakora bro kabe kanyinjiriza gusa sinzokaguha muri Buja Night Comedy je singaya akazi je niryo banga ryanje kutagaya akazi kutagaya ubuzima ubayemo mbere ubuzima ubayemo nube mu buzima buri VIP nawe utari mu VIP burya ubuzima abantu basigaye ibintu nibo bakunda kuba mu buzima bwa VIP bro urondera amafaranga yawe no kuyarya birakuvuna kurya uyinjiza bikuvuye no kuyarya urayavunikira niba muri ba bandi bavuga ati no kunjiza Emilio Palmo nta weekend nimwe norara muhira norara kurya ubuzima uzoburya ryari ko fendofe buzokurya nabo yego nitwiyime mugabo ntidusesagura kazoza gatubikiye byinshi merci beaucoup Mutuzo tugushimiye cyane twizeye yuko agiye kubandanya ushiramo ingufu kugira ngo Buja Night Comedy itere imbere hamana kandi tubandanye tukwifuriza iterambere rirama merci beaucoup murakoze cyane ariko amajije nimutse ntavuze wambaje mukorera he dukorera muri etage ntari urugamba haruguru isoko ya Jabe Mutuzo Imprimerie dukorera munsi Mutuzo Studio nawe dukorera hejuru Mutuzo Imprimerie turasohora bya ifoto binini nk'ibi za Buja Night Comedy uko byongana kose ubwo tubwira ati Mutuzo Studio Mutuzo Imprimerie ndakeneye aho se muha printing zo turabikora Mutuzo Studio turafotora neza murabizi turaparticipa mu manza zitandukanye twizeye ko mu minsi hazohamanitse ikintu cya Mutuzo Studio cyangwa Mutuzo Imprimerie ngaho kugira ngo baza muri Buja Night Comedy bose bagende barabona amaserivisi yanyu neza cyane merci beaucoup